ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bw'ibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Mu gihugu cacu c'u Burundi ubworozi ni kimwe mu bisata vyashizwe imbere na leta mu migambi y'iterambere narirya ubworozi bushigikira imiryango irenga 350 mu kwiteza imbere. Leta ibicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu migambi yayo itandukanye irigisha aborozi uko bakwiye kwitwara mu bworozi kugira ngo ico gisata gishishikare kubateza imbere. Kubura imfungurwa z'ibitungwa ni kimwe mu bigora aborozi mu gihe cici gishobora kumara amezi 2 canke arenga, aho usanga ku mitumba hibonekeza ikena ry'ubwatsi bw'ibitungwa bwaba ubwatsi bwimeza mu ishamba eka mbere n'ubwatsi bwa kijambere. Mu ntumbero rero yo gushigikira aborozi muri wa mugambi wo kororera ibitungwa mu mpongore, ubushikiranganji buriko burigisha abene gihugu ubuhinga bwo kubika no gutegura imfungurwa z'ibitungwa mu gihe c'imvura kugira birinde ikena ry'izo mfungurwa mu gihe cici. Hariho uruganda turimwo rwo kwigisha no kuvuga twarategekanije dufatanije n'umugambi ILRI ucubisaba ko dukorana na Capade na World Vision Deba turiko turafashanya mu guforoma turi kumwe n'abahinga bo muri izabu turiko turaforoma abo bita abaforomateri bazohava baja kutwigishiriza abene gihugu borozi kubika ubwatsi no gukora amabuye amwe inka zirigata biri mu ndinganizo ya ILRI yasanzwe idushigikira mu bintu by'ubworozi. Twararavye turicaye hamwe dusanga naho iyindi migambi haba ya FIDA za FAO baravyigisha aho baherereye mugabo uri kuraraba usanga neza bene gihugu borozi batarabimenya neza kandi uri kuraraba amatongo ari karaga ubwatsi ntibaronka aho baburima buhagije ataho barima rero buhagije. Ni ngombwa ko mwarimwe nk'ubu turi muci bategezwa kuba barabise ubwatsi bazogaburira ibitungwa vyabo. Mu nyigisho ubuyobozi bukuru bw'ubworozi bufadikanije n'ikigo c'ubushakashatsi ILRI mu mugambi AID bariko barigisha abajejwe ubworozi mu ntara zitandukanye ibijanye no korora neza ibitungwa. Izo nyigisho zikaba zifise intumbero zikurikira. Intumbero nyamukuru niyo yo kwigisha aba bagenzi bacu bajeje ubworozi mu ntara kugira ngo nabazi bashobore kujya kwigisha. Tubigisha rero ubwo buhinga bwo kubika neza ubwatsi bw'ibitungwa dukoresheje bimwe bita mu rurimi rw'igifaransa ensilage foin, tukabigisha mbese n'ingene batunganya neza ibitiritiri by'ibigori hamwe n'ibisigazwa by'umuceri, tugaca mbere twongera ko n'ikijyanye no gukora yamabuye inka zirigata yikorewe n'aborozi bonyine ubwabo. Cyane cyane ico kigo ILRI gisanzwe ari gisata ni ikigo gikora ubushakashatsi ku bworozi. Ni ikigo mpuzamakungu kiri mu bihugu bitari bike muri Afrika, kiri mu bihugu birenga 5 muri Aziya kiriyo. Rero ico ni ikigo gikora ubushakashatsi kiraba ubuhinga bwofasha umworozi kugira ngo atere imbere ubworozi bwiwe bushobore kumugira akamaro gusumbya uko vyahora. Rero tuzana ubuhinga bugezweho, ubuhinga twe kwita bushasha, cyane cyane ubuhinga buza bwongereza umwimbu mu gisata cy'ubworozi. None kubika ubwatsi bw'ibitungwa ukoresheje ubuhinga bwo kubutekera vyoba bikorwa gute? Ku buhinga bwo kubika ubwatsi dukoresheje ubwo buhinga twise mu gifaransa fenezo,
ni ubuhinga bwo kubika ubwatsi dukoresheje ibikoresho nk'umugozi canke ikiziriko, tugakoresha iforoma hamwe n'ubwatsi. Ni ubuhinga rero butagoye cyane, busaba gusa ko ubwatsi buba buhari hanyuma tukigisha ingene babubika. Muri ubwo buhinga dukoresheje fenezo, ni ukuvuga tuba dufise ubwatsi turabutema hanyuma tukabucisha ku kazuba tukabwanikira, hanyuma bukamera nk'ubutaye amazi, bugabanutse amazi, hanyuma tuba dufise iforoma nabivuze, tuca tufata tukabutekera muri ya foroma, tugatsindagira neza, tukabutekera tugatsindagira neza, tugaca tububoha tugaca tububika. Mbega ubuhinga bwo kubika ubwatsi mu kuzimu bwobwo bwoba bukorwa gute? Hakenerwa iki? Harakenerwa kwimba ikinogo, hagakenerwa gutegura ubwo bwatsi ushaka kubika. Kenshi na kenshi hari igihe haba ari ibisakumu, hari igihe haba ari urubingo. Ubwo rero nabwo busaba gutemagurwa cyane rwose, tukabuduhimba duto duto cyane kugira tworohe gutsindagira rwose. Iyo uri kurabikora bisaba gutsindagira kugira impwemu ziri hagati zose ziveyo, ko zituma ubwatsi bubora, kandi natwe tuba dushaka ko butabora bugabo bukaba bugahingurwa. Rero iyo turiko turabikora, ibintu bitatu dutinya nibi: dutinya amazi, tugatinya impwemu, canke tugatinya n'ivu. Kuko ivyo navyo bituma ubwatsi bubora tutashaka ko bubora. Rero iyo uhejeje kubikora rero uratsindagira cyane gose, uri kurabushira mu kinogo, hanyuma bigaba ngombwa yuko wujuje urenza ko cyane kugira buhotse, canke kugira amazi imvura iguye iziraca hirya no hino ntinjire indani mu bwatsi. Ikindi naco gikenerwa nuko imbere yuko uhejeje kuzuza, imbere yuko ushira kwivu mu gufuka, urabanza ugafuka nayo sashe rufingi kugira amazi y'imvura anyengetera ntashobore kwinjira muri ubwo bwatsi, ariko acakata aje ku mpande. Mu kigo izabukira hitwa Imahwa basanzwe bakoresha ubwo buhinga, baratubwira ico ubwo buhinga bubamariye. Haheze indwi tugize ansirage. Ansirage ni igikorwa cyo gufata tukabika ubwatsi tuzohinka mu gihe buba bubuze hajya muci. Turiko turabubika rero biragira akamaro kuko hajya ubwatsi buba bugiye gukena, tuca dufata tukarura tukabihereza inka. Kandi ikindi hajya ubwatsi buba bugiye kuzana ibiti tuba turiko turafasha yuko ubundi bwatsi bumera, kandi bigaca bituma inka z'amazirya ubwatsi buremvye kandi bumeze neza. Rero turafata mu murima tugaca nyabwatsi, iyo bweze tugaca tubuzana aha mubona, hama tukaba dufise ikinogo gipima nk'imetero, ikimubona nk'imetero 6 kuva hasi no kuduga. Rero ico kinogo turagitegura, murabona ko iki kiriko amabuyi, twagiye turashira ko amabuyi, mugabo hasi ntihasimanse. Nukubera iki gituma hadasimanse? Urumva ubwo bwatsi turabukata, tumaze kubukata tuca dufata, twabahejeje ubwo bwatsi kubukata tukaja dutegura ikinogo. Ico kinogo turagitegura tukaja dufata ishinge tuca dufata tukarishira kuri nyakinogo aho munsi, kugira ngo ivyo vyatsi tuba twaseye ntibize guhurirana n'intozeye n'ikinogo, ntibihurirane n'isi, kugira ngo ivyo vyatsi ntibizobore. Hanyuma rero hose bihaba hakikuje ivyo vyatsi no hasi. Rero ko bashirayo nya vyatsi biseye niko baguma batsindagira kugira ngo banke yuko impwemu zijayo. Izigiyeyo urumva bica bituma ivyo vyatsi bica bibora. Tuguma dushirayo dutsindagira gutinda bishike ngaho. Bishitse ngaho aha mubona ikinogo kigera, tuca turondera ibiti tugaca tubishinga hirya no hino. Tubishinze tugaca dufata ivyo biti tugaca tubibaratisha n'imigozi. Iyo migozi niyo tuca tugenda turashirako nya vyatsi, ivyo vyatsi mubona, hanyuma tugaca tushirayo nya vyatsi
tugaca tugenda turatsindagira mpaka kikaduga hejuru aha musanze caramanutse ko kimanuka ivyo biti niko tuca tubikata tukaja turara mu gatondo canke ku kagoroba ahantu haduga umuhisha tugaca dushira kwivu aha rero uko hazoza araca iminsi kizomanuka gitinde gishike ngaho ku aha twagejeje biradufitiye akamaro nka tujya tunogo ubona twagize n'ubushakashatsi bariko baragira bw'ivyatsi bw'ubwoko bita kakamega 1 bagomba kuzoha inka zikamwa z'amafirizone bariko baragira ko ubushakashatsi kugira baraye ukuntu zizotanga amata n'ibindi. None koko ubwo buhinga bwo kubika ubwatsi bwoba bwari bukenewe n'aborozi? Yego novuga ko izi nyigisho zije mu gihe nyaco na cane ko hariho umugambi wa leta wo kororera ibitungwa mu mpongore bidasohoka nk'abaserukira ibisata bitandukanye mu ntara mu bworozi mu ntara zitandukanye zatumiwe muri izi nyigisho tugiye kuja ku kivi kugira ngo duhimirize aborozi bamenye ukuntu boshobora kwitunganya mu gihe ubwo bwatsi buriko burabonekana cane mu gihe c'imvura kugira ngo bazoshobore kuronka ubwo bazokoresha mu gihe ciki. Nukuvuga rero ko igihe izi nyigisho zizoba zihezusha dutangura kwegera abafundi bacu mu makomine ndetse no mu mitumba hose kugira ngo umworozi wese ahari atahure yuko igitungwa kugira aronke umwimba akeneye ariko kizoba cariye bikwiriye kandi vyiza. Nuvuga rero ko izi nyigisho zije ku mwanya nyawo kugira ngo aborozi bashobore kuronka imyimbu myiza ku bitungwa. Nkaho mbereye mu ntara ya Cankuzo na hantu cyane kuko kuvyerekeye byo kugabura z'ibitungwa na hantu muci huma na cyane mu gice cy'ukumoso ko Cankuzo gizwe n'ibice bibiri bya kumoso n'ivy'ubuyogoma. Mu kumoso haruma cyane no mu buyogoma naho ugasanga n'ubwatsi ntibufise ibyangombwa byose byofasha rero kugira ngo bagaburire tugatuje kugaburira ibitungwa kugira ngo ibitungwa byacu bishobore kuronka umwimbu w'amata canke w'inyama ushimishije. Mu Kirundo mu gihe cici ubwatsi bwabura ariko ntibwabura kubera tabuhari bwabura kubera bononekara. No musi rero bariko baradukaririza ubwenge bw'ingene tuzoshobora kubika burya bwatsi bwose bwahora bwononekara kugira ngo ibitungwa bizoshobore kubikoresha muri iki gihe cici. Nk'ubu twebwe bariko baratwigisha kugira ngo tugende kwigisha abandi mu makomine gushika mbere no ku mitumba ingene bazovyitwaramo kwijanye n'ingene bazobungabunga ubu bwatsi ntibuze bwononekara. Mu ntara ya Kayanza murazi yuko n'amasi asanzwe anakenye murumva neza yuko hageze mu cihoho ubwatsi butegeza gukena. Nko muri bino bihe murabona yuko hariho imyonga yo mu Kayanza isanzwe itunganwa n'imigambi itandukanye. Muri iyo myonga bakarimamwo imiceri. Murabona neza ko bahereje kwimbura umuceri harasigara bijya bicericeri. Nibaza yuko bizogira akamaro kuko tuzoca twigisha abarimyi borozi ukuntu bashobora kubika neza bijya bicericeri kugira ngo bizabafashe kugaburira ibitungwa byabo mu gihe cici. Abakurikirana aborozi mu ntara zitandukanye z'igihugu barigishijwe kandi n'ubuhinga bwo gukora ivyunyunyu bikenerwa n'ibitungwa ivyo abenshi bita amabuye y'ibitungwa. Umworozi arashobora kuvyitegurira kuko mwabibonye hariho ivyangombwa dusanzwe twikorera hano hakabaho n'ivyangombwa dusanzwe tugura bije biva hanze ariko ni mu ntumbero yuko umworozi yoroherwa mu buryo bwo amafaranga kubera turavye rirya buye basanzwe bagaburira bagura ku mafarumasi nivyo nibuye riba rikoze ku buhinga buhanitse ariko turavye mu buryo bw'amafaranga rirazimvye. Rero muri iyo ntumbero twaravye gutunganya irindi buye kugira boroherwe mu buryo bw'amafaranga kandi rifise n'inyongera mu buryo bw'ifungurwa canke ingaburo ziri muri iryo buye. Mu gukora iryo buye banza kwegeranya ibikoresho hari uburyo bubiri, hari ibikoresho bisanzwe byinjira mu gukora iryo buye hakaba n'ibikoresho bifasha mu kugira utunganya iryo buye. Mpere rero ku bikoresho byinjira mu bigize iryo buye nk'uko mwabibonye hari imigwi myinshi dushizemo amazi n'imigushika kuri 10
ngerageje kubivuga hariho ifu ya kariyandra, hakabaho umuguruka w'umuceri, turakoresha kandi umunyu, tugakoresha icunyunyu kirimo amavitamine n'ibindi vyunyunyu vyinshi bita premix, hanyuma tugakoresha tugakoresha na merase, turakoresha kandi na ILRI ibyo bakoresha mu gufumbira ibitungwa, nibaza yuko ari ibintu 9 hakacongera kwa amazi. Mu buryo bwo kubicanga hariho urutonde umuntu akwirikiza, kuko urabanza ugacanga, ukabanza ukaraba ivyo bija mu mazi, ugacanga merase, ugashiramwo ILRI ukayivanga kugira yose ivangane neza mu mazi, hama ugashiramo umunyu. Ivyo n'uruhande rumwe, igice kimwe. Ibindi navyo bijanye n'ifu biravanga ukundi kandi bikabivanga ku buryo inywagana neza, ntubugitandukanye kimwe kimwe ariko bigahinduka ifu imwe. Mu kuvanga naho ubu vy'amafu uravanga ibijanye no gukomeza iryo buye, gucumba naho uzurashiramo amazi make make muri bimwe amwe bategura kare ku buryo ucumba ugatuba ukabona ko bishobora kuza gufatana, hanyuma rero uca wikora ku iforoma nayo. Iforoma bivanye n'ikintu nibuye ushaka ingene riza kuba rimeze, wewe utegura iforoma uko ushaka ko ibuye ryawe ryomera, hanyuma ukaca wuzuza ugatsindagira. Uhejeje kuzuza rero aheze ugatobora agatoboro hagati kugira umugozi umusanzo muzi yuko iyo uriko uragaburira kiya cunyunyu ukimanika mu ruhongore ukashishira ko umugozi ukaboha, rero aho urahatunganya iyo uriko urabikora. Hariho n'ubundi buhinga aborozi bo kwitega ku bashakashatsi iruhande y'izi nyigisho zifasha umworozi korora neza ibitungwa. Muno mugambi turimwo ni umugambi witwa AID, ufashwe mu mugongo n'ikigo USAID ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mugambi rero tuzokora cyane ibijanye gushikiriza ubuhinga aborozi ku bijanye n'ibyo bijanye no gutunganya neza umwimbu w'ubwatsi bitungwa bifungura, ku bijanye no kubikingira amagara cyane ya ngwara y'umupfube tuzwi karira cyane inka. Tuzokora kandi no ku gisata kijanye no kuryohora amaraso y'ibitungwa bimwe bita insemination artificielle. Tuzorabira hamwe ubuhinga bushasha bwo kuraba igitungwa cyafashe cyangwa kitafashe iyo kimishijwe ku rushinge mu mwanya muto ukwezi kutararenga. Hanyuma kandi tuzokora no ku gisata kijanye n'ubworozi bw'inkoko, aho tuzoraba ubwoko bw'inkoko bushobora gutuma wa mworozi muto ashobora kuronka umwimbu mwiza w'amagi. Ibyo nibyo cyane bikuru bine tuzokora ku muno mugambi. Impande y'ivyo umugambi ico kigo ILRI gisanzwe bikora ku bitandukanye, hari ibyo dukora ku makoperative y'aborozi b'inka, kuraba ingene boshikira isoko neza n'ingene boha neza umwimbu wabo agaciro. Dusanzwe dukorera ku bijanye no gutunganya amashira hamwe n'ibintu byose muri rusange bijanye n'igisata c'ubworozi muri rusange. None abigishijwe ubuhinga bushigikira ubworozi basabwa gukora iki kugira umworozi ashobore gushika ku iterambere? Ni inyigisho twama turiko turagira, turasaba umuntu umwe mbega ko urose inyigisho n'imiburiburi agashikira abantu 10. Abo 10 nabo ariko arabigisha nabo baravuga bati n'imiburiburi umwe ashikira abantu kuva kuri 5 gushika ku 10 nabone. Urumva yuko twiha intumbere yuko mu mwaka umwe tuzoba twashikiriye abantu bose aba cible urugero twategekanije gushikako tuzoba twarushikira tangorana. Tugomba gukorera ubuhinga bariko bararonka hano baca kubwigisha bene gihugu borozi bakabimenya ku buryo nk'ubu tubibigishije mu zubabwisha muci babibona ukuntu babika ubwatsi mu gihe c'imvura. Ategerezwa rero kuzoca imvura iguye ubwatsi bumaze kuboneka bace baja kubikora bitwabigishije. Ubu biri kurabiraba urabona ko bibika ubwatsi bwinshi, kandi si ngombwa ko bakoresha ubu bwatsi bwa kijambere izimbingo canke y'amatribisakumu canke ivy'imikenya mikerera ibinyantete. Oya, n'ubu bwatsi bwimeza mu ishamba mwabonye ko bishoboka yuko dushobora kububika hama icirigeze tugasha tubugabura ibitungwa turiwe turatama, kuko benshi ndabizi neza ko iyo hageze muci barabura ubwatsi. Biragaragara neza ko babura ubwatsi kuko baba bizigiye gusa bumwe batera ku mikobeko. Burya nabwo wabutemye
ubona mu mvura aho buranira kunaga mugabo muci baragira ikibazo n'uyu adafise aho yaburimye mugabo tuzi neza ko imvura itasuye amashamba yose uburere bwose waburi mu bwatsi bica dusaba rero yuko ubwo bwose aho uko bwononekara babwegeranye babubike hamawe baragabura ibitungwa ubwo bwatsi bari ku buryo rero hano iciri tanguye baca bikora kuri bwa bwatsi babitse ubwatsi bw'ishamba burabikwa neza gushika naho ubwaburira ibitungwa bukimeze neza cyane nibi twita ibinyantete hari ivy'ishamba si ngombwa yuko desmodium dukoresha iyi nyene dusanzwe tuzi hariho desmodium sauvage ivyo byose ni ubwatsi buri ngaha mu bitara vya leta mu mashamba aho begereye amararo yaba bayegereye birashoboka neza ko bashobora kubika ubwatsi batiriwe bararinda gukora bimwe bikorwa n'abafise uburyo cyane baba barimye hanini. Sabarongoye abandi mu bworozi gusa ariko ubushikiriwe n'izi nyigisho wese asabwa kwigisha abandi kugira bikunde iterambere rishikire bose wa munwa uronka ico ufungura wa mufuko uronka amafaranga. Ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi intumbero ni yayindi nyene ni yuko umunwa wose uronka ico ufungura maze n'umufuko ukaronka amafaranga ubika. Mwarabyumvise yuko ubu dufise ihangiro turafise ihangiro yuko igihugu cacu mu mwaka w'ibihumbi 2040 gitegerezwa kuba kiri igihugu kiri ku rutonde rw'ibiri mu nzira y'amajambere koko hanyuma imyaka 20 iheze no kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2060 kizoba kiri mu bihugu biteye imbere ibi vyarutura. Iyo rero ihangiro twihaye ari naco gituma abene gihugu bose bategerezwa gushirwa ku kivi umwe wese agaterera icyo ashoboye agaterera ingufu ziwe kugira ngo iyo iryo hangiro twihaye turishikeko kandi nta nkeka tuzohashika. Bugafasha dukuye nyarenga n'ibyo riko reba nayo bw'ibitungwa kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.